twayirisheje uyu munsi irahiye mana sinigeze nibuka ko ari na caki acinjira mu muryango gutya aca yikubita hasi yikubise hasi ushobora kubwirwa n'umwana muto ngo ejo uzoja kuvyara wewe nturi umuntu w'umu intellectuel ntufise igitabo cyo kwa muganga ntibakubwiye umunsi uzovyarira ariko ico gihe twari dukunze Imana cyane hamwe tuba mu gusenga tukibagira ibindi bintu byose tukibagira ko tuteza kurya tuteza kwambara tuteza kuriha inzu abana bateza kwiga ayo makosa abakozi b'Imana benshi barayakora ngo hariho maison de passage genda uje kuyibaza ba bantu bari mu nzu wa mugabo twari twaryamanye nta numwe nasezeye naciye nirukanja kurondera ya maison de passage uvuta yirayingira benshi barayazi nari yadukoresha mu rusengero naragenda gusa imbere ya province nkagira gutya A world of stories. Ndizera neza yuko umeze neza aho uherereye hose ku isi, abari muri Afrika, muri Amerika, mu Burayi, mu Bushinwa, muri Aziya, reka mvuge muri Aziya kubera ko hari abantu baretse kutwandikira bari muri za Qatar, aho ngaho namwe turabaramukije cyane hirya no hino aho muherereye hose ku isi. Ndizera yuko muri amahoro. Ntabwo mbashe kugenda mvuga buri gihugu, wenda tuzafata igihe cyo kugenda tubashimira buri umwe abantu mutwandikira muri iyo migabane yose tubashije kuvuga. Turabaramukije kandi tubifurije amahoro. Kuri Mike muri kumwe na Director Kabi, tugiye kuba tuganira namwe. Turi kumwe n'umubyeyi wacu hano, n'umubishop, n'umubyeyi waduhaye ubuhamya bwakoze kuri benshi mu mezi nkangahe yashize. Mwagiye mu butangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye bwakoze ku mitima ya benshi. Utaraburebye agende muri comment turaza kubushiraho. Igice cya mbere, igice cya kabiri ni ibice bibiri bitandukanye. Icya mbere yavugaga ukuntu Imana yamurinze ari umukobwa aba mu biyobyabwenge bitandukanye, aja mu kabari, aja mu kabyiniro. Ewana ni ubuhamya bukomeye cyane. Icya kabiri yavugaga uburyo Imana yamukoresheje, yanze kwitaba Imana, ahunga ava mu Burundi yerekera mu Bugande, ahura n'umuhanuzi wamuhanuriye ko agomba gusubirayo. Ni birebire. Nimba utarakirebye manuka muri comment uje kukireba. Uyu munsi tugiye kuba turi kumwe nawe tuganira n'ubundi kuri Afrimedia Live. Ni umusangwa turakwakiriye Mama Bishop. Murakoze cyane. Mumeze mute? Tumeze neza. Murakomeye? Turakomeye, turashima Imana cyane. Karibu kuri Afrimedia. Afrimedia murakoze kumpa karibu. Reka nanje nongere nshimire abantu bose baraba Afrimedia kuko iduha ibiganiro byiza bitwigisha na cyane igatuma abantu benshi bamenya ukuri. Hari ibintu byinshi byo mu Mana twitiranya, ariko iyo habaye ibiganiro nk'ibi abantu baramenya ukuri. Kandi turabashimira no kubikorwa mukora, mugira amafoto meza, mufotora ubukwe neza. Abantu batabaza ahubwo babashakishe vuba. Baze rwose batugane. Babagane. Maze kubona video zanyu nziza cyane wagira ngo zakorewe i Burayi. Ariko ziri hano muri Kenya. Ugara twamamaje Mama Bishop, abantu mufite amakwe, abantu mufite ibirori, abantu mufite ibyo mwifuza gukavaringa, amafoto, amavideo, ama-album meza, ama-video book meza, ibintu mutarabona byose ni hano muri Afrimedia. Ibintu biri creative byose, ibintu by'udusha ni hano tubihangira kugira ngo mubike memories zanyu, mubike memoire zanyu neza. Nahangaha mutugane n'ubundi tubibafashemo kugira ngo mukomeze kumera neza cyangwa se mukomeze kubika ibintu byanyu neza. Abantu bafite amakwe ibo turabatumiye cyane, mwirinde kugira ngo mudahomba ikintu cyanyu kiba rimwe, ikirori kiba rimwe gusa mu buzima ntikije muri esheke. Nahangaha kuri Afrimedia kugira ngo dukomeze kubafasha. Mama Bishop, sabwe utangiye uvuga ikirundi ciza. Nabonye mu makomantere menshi abantu bagiye bandika atuvuga ikirundi neza. Ndakivuga neza ko ndo murundi katsi nama nabivutse. Ikirundi ndagikunda, ni ururimi rw'amavukiro.
mboneraho gushimira kandi n'abantu abantu bose baraba Afrimedia benshi baranyandikiye barandondeye mu makomantere abandi baranyandikira abandi barantelefona umfise inshuti nyinshi cyane nakuye muri kiya kiganiro buryo umuntu aratunga ibintu atazi ko ari ubutunzi ariko ubu niho naje kumenya ko ibyo naciyemo byose kwari kugira ngo bize bifasha abandi rero hari abantu benshi bambwiye ati nanje ubu ndahagurutse ngira nkorera Imana nobaha n'ubuhamya hari umuntu yahagurutse i Burundi uyu munsi ari hano muri Kenya kuva kuri jya ntahe yanje hariho uwundi muntu yatanguye ishengero kuva kuri jya ntahe yanje hari abantu benshi bandondeye barambwira ati udukuyemo ubwoba hari ibintu twari twibaza turahera he tukayibaza ni Imana ituvugisha canke n'ivyiyumviro byacu benshi barambwiye ati turahagurutse kubw'ujya buhamya bwawe tumenye ko Imana ibaho Imana ivugana n'abantu kandi Imana ikoresha abantu yes bwari bukomeye ariko bwari bukomeye buriya buhamya abantu benshi ndararikira utaraburebye kuja kubureba turabushira muri commentaire n'ubundi umanuke hasi ukande kuri link haraba link yanditseho part 1 na link yanditseho part 2 nusoza kimwe ukurikira ikindi harimo ubuhamya bukomeye cyane Imana yakoresheje n'ahantu yakuye uyu mukozi w'Imana naho yamugejeje n'ibyo yabashe kumukoresha murabisangamo yego nanje hari abantu benshi bagiye banyandikira abanyaka nimero zawe abari mu Burayi muri za Sweden n'ahandi benshi barandondeye barandondeye n'uyu munsi hari abo twabaye inshuti barambwira ati tugufashe nk'umuvyeyi wacu tuzora tugusaba impanuro kuko turumva ko vy'ukuri warihuriye n'Imana si bimwe by'abandi bavuga ngo narumvise ngo nakuriye muri famille yakijijwe oya jewe nahuye n'Imana ubwayo niyo yanyitoranirije sinari ndabikwiye nkunze kubwira abantu ni nta hantu Imana itokura umuntu kandi ntihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye yego mama Bishop nifuzaga ko nubwo usanzwe kuri Afrimedia live wakwibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kuganira ndabizi bakurikiye ubuhamya bwa mbere bakurikira ubwa kabiri ariko hari n'ufunguye iyi video ari ubwa mbere kugira ngo bashe kumenya umuntu turi kumwe okay ku mazina nitwa Hakizimana Aline ndo Murundi kazi hanyuma ndo umuntu Imana yagiriye neza hari ndabikwiye uyu munsi ndo umukozi w'Imana nkora umurimo w'Imana kw'isi yose igituma mvuga kw'isi yose nuko n'uyu mwanya abariko baranyumviriza bari kw'isi yose ariko nkaba mba mu gihugu ca Kenya ndubatse mfise abana 5 hama ndakunda Yesu yampamagaye nk'intumwa antuma hashatse ariko ubundi nkaba ndo mu bishop Imana ibahezekere urakoze cyane uyu munsi rero twifuje n'ubundi kuganira nawe ahantu mperutse kumva atanga ubuhamya mu rusengero runaka twari duhuriye ahantu muri event numva atanzemo ubuhamya ariko atanga agace gato ndavuga ati reka nanone kariya ko atakavuzeho twagasangije abakunzi ba Afrimedia n'ubundi babonye igice cya mbere igice cya kabiri wahi tudashira iki cya gatatu kandi naco gifite ubundi buhamya kandi numvise bukomeye uvuga buryo Imana yakugiriye neza uhura n'umuhanuzi ibintu nk'ibyo urasubira ukora ku buryo mwahiriye mu nzu abana ntibasha bene ibyo ngibyo nifuje ko duha kuri buriya buhamya kidogo hanyuma tuze kuvuga ku kintu c'ubuhanuzi kiriho muri iyi minsi murakoze ko mijambo muri make novuga ngo ibi bintu turimo byo gukorera Imana nahereye kera ndabivuga nta shure riho babyigishirizamo ariko kenshi Imana iducisha mu buzima kugira ngo buze bwigisha abandi rero ibintu nagiye ncamo je ubuzima bwanje bwose ni ntahe kuva menya Kristo yambereye intahe mu buzima kintu canje cyose gihinduka ubuhamya abantu benshi bakunze kumbwira ati none ibyo bintu wabiciyemo gute ariko iyo uri kumwe n'Imana nta na kimwe kidashoboka sinzi rero aho ndi buhere kuko mfise ubuhamya bwinshi reka ngende nkora ko ndabe ubwo uri bubafashe reka ntangurire
ku mutware wanje ukuntu Imana yamweretse kwivuga kuko nawe yari mu bantu bambwira ko atamana ivuga nta mana ivuga ivyo ni ibintu byanya barokore mwihaye hanyuma ico gihe nari mfise inda y'umwana wanje wa gatatu ko mfise abana 5 hanyuma mfise indikuze kandi nkaba ndiko ndiga ishure rya teoloji mu Buganda hanyuma ndavuga nti ko negereje kuvyara nta kuntu nzoja mu masesio nongere mbefise uruyoya kuja ku ishure no gukora ama examen biki navyo noshobora ndavuga reka nsimbire i Burundi ndondera umubone ca ndagenda kurondera umubone kuko i Bugande abakobwa baho bakora twarabatinya ca nja kurondera batumva umubone n'umukozi wo mu rugo umukozi wo mu rugo ca nja kumurondera rero i Burundi ngiye barandangira umwe mwansanga nta byangombwa afise nja muri pafu kubutangura kumurondera amarese passé ibiki hama entretemps nca numva umuntu ariko arambwira ati hari umukozi wakoresheje kera yakurereye abana bawe babiri ba mbere ariko arakurondera kandi nta kazi afise ntaki jere nca ndavuga nti uyu muntu naho namaze gutanga uburyo nkaba namaze kurondera amarese passé ni byiza ko notwara ujya menyereye ntware wa wundi sanzwe menyereye amenyereye n'abana banje nibiki caragenda rero turahura turapanga turavuga tujane sanga warafise na passport ca turajana turashikana i Bugande aho naba jewe mbandanya kuja ku ishure nawe akasigara muhira akora ibikorwa byo muhira hanyuma kubera ko nari mfise inda ikuze narakunda kuja kurara ku musozi ca ndavuga nti rero haregereje ko mbyara reka ngende ku musozi ndare nk'imisi 3 nsenge nisezeranye kuko ufise akayo gatoya nta kuntu kuja kurara mu mbeho kurara usenga ntibyokunda kayebwo nagahinja gato akabebe noneho nca ndagenda ku musozi nshitse ku musozi ndasenga hahandi rero ku musozi hari ukuntu muguma mutembera muca ahantu mu biti nza gusanga agasore kana kagahungu gato karandaba karambwira ngo mama nisabwe ngo Imana irambwiye ngo uzaba umuvyeyi w'abantu benshi ngo kandi ngo uri mama w'amahanga nanje ndakaraba ari gato ariko kubera ko kambwiye ngo Imana irambwiye jiwe nzi ko Imana ivuga ishobora gukoresha n'ibiti n'amabuye ndavuga nti amen gaca karambwi nca ndakabaza nti none hano ku musozi waje gukora iki ndakabaza kwanza amazina waje hano ku musozi gukora iki arambwira ngo je Imana yandungitse ku musozi ngo gusengera president w'igihugu cy'u Rwanda nturamuzi uko yitwa ngo ntawenze karaho asengera igihugu cy'u Rwanda asengera president ariko ntanamunzi aragumaho hanyuma ndamubwira nti rero jewe mpita numva ko uyo muntu hari ikintu kimurimo kugira ngo Imana inde mutuma gusengera president nanje yonsengera ndamubwira nti rero nanje uzonsengere nireka ndaguhe nimero ya telefone nihagira ico Imana izokubwira uzombarira asigarana nimero ya telefone yanje aranamerekeza ntashe ndataha haciye nka une semaine indwi imwe mbona telefone irampamagaye ngiye kuraba nsanga ni wa mwana arambwira ngo mama ngo Imana yakuntumyeho ngo ariko ngo yambwiye ngo nze mu rugo mu nzi wawe ngo ninahashika ngo irambwira ishaka kumbarira hamwe nta kibazo karibu ndamubwira fati moto uzahana uransanga ndagutegereye naho nyene mba ubwo racha fata moto araza aje umugabo mba namaze kubwira umugabo wanje ndamubwira ntirumva hari umwana twahuriye ku musozi ambwiye ko afise message Imana yamuhaye arayinzaniye we namubwiye ntari umukozi w'Imana twahuriye ku musozi anzaniye message Imana yamuhaye nti rero niwe ntegereje ntibamwita umwana sinamwita umwana agize gutya azabona hinjiye akana agahungu kagasore gato turashika turamwakira aricara muri saro ariko umugabo wanje aranjana mu cumba arambaza atariko
umukozi w'Imana wambwiye n'uriya ntimurya ngo none nk'uyu ngo ntubona ko mwe mwataye imitwe ngo mwama muvuga ngo Imana yavuze ngo Imana yababwiye ngo nk'uyu akubwira iki ndamubwira nimba ari Imana imukoresha ndaza kubimenya ariko nawe Imana ishobora kumukoresha nubwo ari muto nuko wa mwana rero twicaye aho arambwira ndamubwira nti reka tukuzimane ntituguzimane iki kwa kundi nyene ubaza umushitsi arambwira ngo ya ngo Imana yambwiye ngo ningera mu nzu yawe ngo singira icondya singira iconywa ngo gushika ngo impaye message yawe twicaraho ndamubwira nti reka rero dusenge basi tukwakira jewe ndasenga maze gusenga asohoka hanze aragaruka arambwira ngo mama ngo Imana irambwiye ngo hano mu nzu ngo hari umuntu adahari kuko yari jewe n'umugabo n'abana ngo hari umuntu adahari nanjye ngira gutya ndatekereza nibuka ko hari umukobwa ari hanze yari ko aramesa nimba yari ko aramesa nimba yari karagira iki sinibuka ca ndamuhamagara nkimuhamagara wa mukobwa araza acinjira mu muryango urya mukozi wo mu rugo acinjira mu muryango gutya aca yikubita hasi yikubise hasi nyene biya abadayimoni sinzi ko abantu benshi babizi ariko kujya kuntu umuntu aca afatwa n'amapepo agatangura kuvuga ibintu bitajanye ibiki dutangure kumusengera turimo kumusengera aca aravuga ngo bari bampaye mission ngo yo kwica uyu mama ngo aratugora ngo buri gihe bari ko arasenga ngo aratugora kakana karamubaza ngo mwari kumwicira iki ngo twari kumwica kuko ngo aratugora n'amasengesho ngo kandi n'umwana ari mu nda yiwe ngo n'umukozi w'Imana ngo urumva ngo dushaka kubicira hamwe tubandanya nyene gusengera wa muntu tumudelivra mugabo atuha ama message ya mission yarafise kakana karamubaza ngo none wari ufise umugambi wo kumwicisha iki ngo wari kumwica gute ngo bampaye imbugita icuma ngo bampaye imbugita ngo niyo nari kumucumita ngo kandi ngo byari byaheze ngo nuko mugira mu byice ngo byari byaheze ngo iri joro ntabwo yari kuturarana ngo aratugora cyane ngo aratugora n'amasengesho yiwe tubandanya dusengera wa mwana tumubwira ati none abo bantu bagutumye babahe aratubwira ngo ni mission nahawe ngo n'abava mu mazi twaba hafi ya Lake Victoria nibyo turamubwira iyo mbuga itanoniriye arahaguruka aragenda arayizana azana imbuga itajewe ntatunze mu nzu kuko urazi ibintu ubutunze mu nzu bubizi ariko azana imbuga itajewe ntarinze arambwira ngo iyi niyo acara yidutera ngo iyi niyo twari kumwicisha uyu munsi ngo n'umwana ari mu nda yiwe ngo n'umukozi w'Imana nukoca turamusengera turamudelivra jewe nyene nca numva ko n'amapepo yariko aramukoresha kuko n'umuntu yandereye abana nta kibi narinzi ko dufitaniye n'umwana mwiza nko mu nzu turamusengera turamukorera deliverance tumaze kumukorera deliverance yari kanze arabyuka aratubaza ngo nibiki bibaye nawe ntiyarazi ibyo ari byo ubwo jiwe menya nyene ko yari mission ya Satani yari mission y'abadayimoni ubwo mba ndarukiza wa mwana arambwira rero ati rero ati mama ati Imana irambwiye ati kubera ko Satani yari yapanze kukwica akica n'umwana ari mu nda yawe ati Imana irambwiye ngo witegure ngo ejo uzaja kubyara abimbwira umugabo yumva umugabo none asubira kandi arampamagara tuja hanze arambwira ati narakurahiye ibyo bintu byanyu mubamwo ntibigira umutwe ntibigira amaguru ushobora kubwirwa n'umwana muto ngo ejo uzoja kubyara wewe nturi umuntu w'umu intellectuel ntufise igitabo cyo kwa muganga ntibakubwiye umunsi uzovyarira uyu mwana azi umunsi uzovyara gute ndamwanire gase uyu mwana bimbwiye ni Imana iri muri we bimbariye arashavura cyane kubera ko ndiko ndumvira uwo mwana wakabona ko ari uwo mwana arimo kumvugisha nuko wa mwana arambwira ati mama Imana irambwiye ngo simve hano ngiye kurara hano ngo kugira ngo ejo mu gitondo kare ngo tugende uje kuvyara jewe nkumva ko ari Imana irimo kumbwira sinumva ko ari uyo mwana ndamubwira nti sawa jewe
acarambwira ati genda uryame ejo mu gitondo nzokuvyutsa wasigara muri saro yicaye na wa mugabo wanje baganira nyene nimba yaramubaza ati mbega ivyo bintu uvuga bikura he nimba ari biki sinzi ivyo yambaganiriye jewe ncandaja kuryama kuko nari naniwe pe mbanze kuryama mu gitondo nka saa 12 ka gahungu numva karaje ku muryango karadodora karambwira mama vyuka tugende kuvyara hanje nca ndavyuka imbyutse mfata ndatekera impunzu nk'iya z'umwana ziya nyene abantu bajana kuvyara hanyuma ndabwira umugabo nti jewe ndagiye kuvyara uko uyo mwana yabimbwira numva nanje umwuka wanje ubyakira nkumva ko atari we ari mo kubivuga ari Imana irimo kuvugana nanje ubwo rero nditegura turafatana na wa mwana umugabo arambwira ati Jesse ndakugera inyuma genda umaramare wenyene umware wenyene jewe sishobora kugera inyuma ubwo tujana na wa mwana tugenda ku bitaro hahandi bari barampimye ndahageze barambaza nguje gukora iki ufite ikibazo ndababwira nta kibazo mfise ariko nje kuvyara ngusa aca afata agakaye kanje araraba arambaza ngo madame uzi gusoma no kwandika ndamubwira nti ndabizi cyane hano handitse gute ndamubwira nti ndabona itariki zanditse ko mwabuze ko nzovyara itariki niyi ariko Imana nayo yavuze ko mvyara uyu munsi acara hindukira rabo bari kumwe kuri reception bafata telefone barahamagarana aba infirmiere abantu bose bo muri ivyo bitaro baraza ngo baje kuraba uwo muntu arimo kuvuga ngo Imana yavuze ko ari buvyare ariko uko baza nanje aho kugira ubwoba cyangwa kugira isoni nkumva nuzuye izindi nkomezi zinyemeza ko Imana yavuze ko mvyara kakana kibereye ku ruhande ntabise nta no kuvuga ngo ndegereza no kubyara naraho ariko numva gusa ikintu kinyemeza ngo Imana yavuze nuko hanyuma rero hageze amasaha barambwira ati rero baca baranjana muri aho bapimira abadamu baja kumpima bagiye gupima basanga ndi nk'umuntu normal umwe atazigera navyara amaze asigaje nk'iminsi myinshi sorry hanyuma barambwira ati rero madame twe nta kintu kimwe kitwereka yuko ushobora kuvyara ibyo bintu uri kuravuga nimba ari yo Mana yabikubwiye ariko nta kimenyetso na kimwe tubona ndabwira nti jewe rero simva hano Imana yavuze ko mbyara uyu munsi barambwira ati rero amategeko ya hano dufise amashambre nuramuka ugiye muri shamba dutangura guharura iminsi kuva uyu munsi kugeza uriya munsi twaguhaye wo kuvyarirako iyo minsi niba wemera kuyiriha twebwe turategereza iyo Mana yawe ndabwira nti jewe nta kibazo ni mu mpeshambre jewe naje hano kandi Imana yavuze ko mbyara uyu munsi baca baramashambure bamaze ku mashambre umva ko wa mwana tutari kwinjirana muri shambre arambwira ati mama ati rero marayika byose yabikoze ati jewe ndagiye aho narabaye nk'uhungabanye gato ndavuga ntari ku uyu mwana mbaye wa mugabo wanje uyu mwana hamwe yonkoze isoni iyi Mana yavuganye nawe ntikore no vyifatamwe gute ko agiye ariko ndavuga ntoya Imana yanje nirigera inkoze isoni iyi mbwiye ikintu iragikora urumva kandi yivuze irashitse jewe rero ndavuga nti sawa nta kibazo reka nsigare hano nja muri ya chambre nditegura nyene kujya ko mama yiteguye kuvyara ndaja muri douche ndoga ndafata ipinjama yanje ndambara meje kuyambara mfata impuzu z'umwana ndazipanga ndazishiraho jewe nkumva conviction muri jewe Imana yavuze kandi nyuma y'Imana yamaze kuvuga nta wundi muntu afise ijambo rya nyuma ndapanga rero impuzu zanje z'umubebe ndazishiraho nagira ca ndambara neza nca ndasohoka kujya kuntu nyene abamama bari mu kuvyara bagira marche muri corridor rero ntangura gukora marche tagise mfise ndakora marche
jewe nkumva nemezanya n'Imana yavutse kandi iraza kubikora. Ndagenda ndazunguruka numva ndarushe nkagaruka muri chambre gato nasubira kandi nkasubira nkagenda ngeze aho niho numva kabisa ndi convaincu yuko hageze ko mbyara muga ntagise na kimwe ndumva subirayo handi kuri reception ndababwira nti nashaka mu ndabire je ndumva ko hageze. Barasubira ati ariko wa mudati wewe niba udafise mission yo kutugora reka tugupime. Banyinjiza n'ubundi muri sale barapima, bapimye basanga n'ubundi nta kimenyetso na kimwe nta kimenyetso na kimwe cerekana ko ndi umuntu ashobora kuvyara kandi umwana yagiye, kandi wa mwana yagiye. Ubwo rero nsigaranye na ya mana ibone ko ndayizera canke ko nari ndayizereye muri wa mwana. Ubwo rero barambwira ati n'ubundi nta kiragenda, subira muri chambre. Ndasenga ndabwira Imana nti Mana nzi neza ko ari wowe wavuganye natwe ni kandi abana b'abantu bashobora kutamenya imvugo yawe ariko jewe nizeye ko wavuze. Rero ndashaka ibyo wavuze ubishitse. Subira kandi nambara kwa kundi nja muri marche. Ngira rimwe gusa kabiri numva ndarushe nk'umuntu agira vyari aho muri marche nyene cangaruka muri chambre. Ndavuga ni ninja kwa abantu barasubira n'undi bavuge ngo ivyo bintu uri kuravuga ngo wumva ntabwo ari byo. Nigira muri chambre. Ngeze muri chambre mera nk'ushaka kurira ku gitanda ngo ngarame canke njya rubavu nduhukeho gake. Ubwo nyene nza numva ikintu kije nk'umupanga aha gucya mu rubavu kigira ngo kwa wamengo ni nk'umuyaga canke kitambabaje kinumva mengo ni nk'akantu kaguciye ko kagize ngo ako kantu kakinja mu nda nca numva amaraso arasesetse. Nca ndavuza induru, numva sinasuye kumenya kwikontrola, naciye mvuza induru ko nanje nari mbonye ibintu bintunguye. Nari niteze ko haza kuzibise nkaribwa hama nkagenda nkababwira nti ndabira ariko cyo caje rimwe gikata mu nda. Kimaze gukata mu nda amaraso menshi araseseka. Ubwo mvugije induru rero aba infirmiere bahita baje baza birukanka ngo barabe ibibaye. Ako kanya umwana caraza. Urumva umwana araje, umu infirmiere nta namaga afise nta n'ikintu na kimwe afise kuko bo bari biteze kuraba ukuntu nza kumaramara na y'amana. Ubwo rero umwana baraje amaze kuza ndababwira nti bakaguma bambaza nko madame ngo ntuhamagare media, ngo ntuhamagare abanyamakuru, ngo ntuhamagare abanyamakuru, ngo nukuri turagusabye imbabazi, ngo nukuri ngo Yesu wawe usenga twamubonye, ngo Imana yawe ngo turayibonye, ngo nukuri tubabarire, ngo ntubivuge, ngo ntubibwire abanyamakuru, ngo nkubu ngo bose bashaka kumenya aya makuru. Ndabwira nti jewe se naje kubwira amakuru abanyamakuru, naje kubwira amakuru mwebwe. Mushobora kuba mutari muzi ko iyo Mana ivuga, mushobora kuba mutari muzi ko iyo Mana ikora, ntariko ndashaka guhera uyu munsi mumenye ngo Imana iravuga, Imana irakora. Ngo nukuri ngo tubwire ibyo ushaka byose ngo tubikore, ngo ariko ntuturege. Jewe nta mugambi wo kubarega mfise. Bamwe baraza barapfukama ngo nindabasengere, abandi baraza ngo nimbagirire imbabazi, biba nyene uruhagarara mu bitaro. Umva rero muri make wa mwana baramwakiriye bamunshira ko hano. Bamunshira ko hano hanyuma uwundi yirukanka kuzana ibiki mikasi y'ibira bintu byose bakoresha. Umwana bamukoreye byose andyamye ko hano. Ubwo baradutunganya nyene ntibyari bigikunda kuba tujana aha abavyeyi bandi bavyarira. Navyariye aho muri chambre. Nuko nicaraho umwana baramumpaye ndamwonsa nyene umwana zari muzima. Aba infirmiere barapima baravuga ati umwana ni muzima kandi akwije byose. Wa mwana yampanurira sinasuye kumubona muri ako kanya. Ubwo yaragiye yahise ambwira ngo abonye ngo bamarayika ngo bazanye ngo imikasi ngo na bya bindi ngo magango ibiki ngo nuvangure ngo ibikorwa byarangiye. Aransezera arigira. Nanje nanka kumwereka yuko
noba ngize kwizera guke canke nkagira ubwoba ndamubwira nti Yesu aguha umugisha ngumare muri uko kwizera uko niko navyaye uwo mwana umwana baravutse nafashe umwana hajya ariko ararira ndamushira kuri telefone mereza papa wiwe ndamubwira umwana yavutse abura nawe icavuga ubwo rero nabaye ngaho umunsi umwe bukeye ndataha ndi muzima umwana ari muzima iyo ni ntahe yanje ya mbere bisigura iki hariho abantu benshi gushika uyu munsi batemera abahanuzi hariho abantu benshi gushika uyu munsi batemera ko Imana ivuga ariko ngatangazwa Imana yoba ifise amatwi yaremye abantu bafise amatwi ikarema abantu bafise umunwa ikananirwa yo kuvuga ikananirwa kumva kenshi iyo dusenga usanga abantu basenga nkaho umengo Imana ntiyumva abandi ugasanga babona ko Imana idashobora kuvuga kandi Imana ishatse kuvuga ntiraba ngo uyu no muto urumva ko aho gahungu kari gato ariko Imana ishimwe amakuru naje kumenya mu nyuma yaraje gukura ubu n'umupasiteri uyu mwana ubu n'umupasiteri nanze kubaza uri kubivugaho uyu mwana yanganaga gute yari umwana ngana urana nk'abantu bafite imyaka ashobora kuba yari mukuru ase nk'imyaka nka 17 18 gutyo ariko kubera umubiri muto yaboneka nk'umwana wa 12 nk'umwana afite imyaka 12 turi kumwe by'ukuri kubwira umuntu ngo Imana iramubwiye atari umuntu afise umutwe nk'uwanje nta wundi bari kuvyemera ariko ndashima Imana uyu mwana yaravutse igituma rero mvuga nti Imana iravuga iyo uyu mwana w'umuhanuzi ataza kubaho ngo azambwire imitego satani yanteze uwo mwana yari gupfa yari mu nda yari gupfa nanje ngapfa uyu munsi ibindi ko ndababwira ntavyo mwari kuba mwumva rero bisobanura ngo Imana itanga impano zitandukanye iyo utayifise ntukayipinge burya je nasanze abantu benshi barapinga ubuhanuzi kubera ko badashobora guhanura barapinga ubuvugishwa kubera ko badashobora kuvugishwa tugaruka inyuma buke ubyaye utagiye kubise ntabise pe umugabo ntarabyizera koko wagiye kubyara kubera ko wahanuriwe mu buryo butumvikana kandi mu ruhande rumwe uyu mugabo birumvikana ko ugomba kwibaza ibyo bibazo none yabyakiriye ate nyuma yo kubona ibyo bintu bibaye novuga yuko kubera ko kuva tubana yarambwira ngo ibyo bintu byawe nibisatse ariko Imana ariko igenda imukuramo ico kintu imwereke yuko uguhanura bibaho kuvugana n'Imana bibaho nawe ubwiwe yigiye kuri jewe novuga ngo yari ko ariyigishwa n'Imana biciye kuri jewe uyu munsi nkuko nabandi bari ko bariga biciye ku buhamya bwanje Imana iravuga sinzi reka turaye muri Bibiliya gatoya hari umurongo umwe nshaka gusoma turabe mu Banyefeso igice ca 4 kuko ibi bintu byose tubamwo byanditswe muri Bibiliya nta kintu kimwe kiri ngaha ku isi Imana itavuze ko imbere y'igihe aha rero hariho ahantu Abanyefeso igice ca 4 kuva ku murongo wa 11 ndasoma Bibiliya yanditse mu Kirundi haravuga ngo kandi yahaye bamwe kuba intumwa ariko uhora wumva abantu benshi bavuga ngo urye ngo asigaye yigira ngo apotre nta muntu yigira apotre ni Imana yabigize ni Imana yabishize kugira ngo abantu babe intumwa hanyuma ngo yahaye bamwe kuba intumwa abandi kuba abavugishwa nawe ni ukuvuga ngo aba bantu bavugishwa n'Imana ni Imana yo nyine ubwayo bavugisha kandi byanditswe muri Bibiliya ni impano zatanzwe n'Imana hanyuma hakurikira ngo abandi ngo kuba kuvuga ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza kubera ko abantu benshi bashobora kubuvuga ntibabigira ko commentaire muga iyo hageze mu zindi impano abantu bagira amakomantere hanyuma ngo abandi kuba abungere n'abigishwa ni ukuvuga ngo izo mpano zitanu ni Imana yazitanze
yatanze abantu, yahaye abantu impano y'ubuhanuzi, abandi ibaha impano yo kuba intumwa, nka jewe ndo mu apotre, ni Imana yabimpaye. Naho wovyiha uvyihaye ntivyokora, ariko iyo ari bivuye ku Mana birakora. Aho nari nshatse gukebura abandi bakunda kuvuga ngo je nta bintu by'abavugishwa ngo nshaka kumva, nta bintu by'abahanuzi nshaka kumva. Ariko kugira ngo utahure neza ibi bintu by'ubu bwami, ubwami bwa Kristo, ushobora kubigerageranya ubu bwami bwo mw'isi. Dushobora gufata ku gihugu ca Kenya, ko turi muri Kenya, ugafata ku gihugu c'u Burundi ari cyo gihugu canje mvukamo. Turafise perezida, nyakubahwa perezida Evariste, turafise nyakubahwa perezida Ruto, atwara igihugu ca Kenya. Ni ukuvuga ngo uyu afise ubwami bwa Kenya arongoye, kandi munsi yiwe habamwe imigwi myinshi. Harimwo umudamu wiwe aba mu nzu, harimwo abana biwe, harimwo abantu bamutekera mu rugo, harimwo abantu bakora isuku, harimwo abakora make-up iyo ariko araja gutanga ibiganiro, harimwo abashoferi, harimwo abaparlementaire, harimwo inzego ziriya zose kumanuka gushika ku mucifu. Bariya bose bari mu bwami bw'uburongozi bwa Kenya. Ni ukuvuga rero no muri ibi bintu by'ubwami bw'Imana, Imana yagishiraho amashami menshi kugira ngo ubwo bwami bushobore gukora. Usanga umuntu nko mu gihugu iwacu bakunda kuvuga ngo representant legal, ariko niwe ntumwa. Intumwa ni umuntu Imana iba yarahaye yerekwa, kamubwira genda ukora igikorwa kanaka. Muri ico gikorwa ntashobora kugikora wenyene, kugira cuzuzwe haba harimo abavuga butumwa, haba harimo abarimu abigisha ijambo, haba harimo abaririmbyi, haba harimo abakora protokole. Ariko ugasanga abantu kubera kutabitahura bavuga ngo ujye gwasigaye yarigize umukozi w'Imana. Nta muntu ashobora kwigira umukozi w'Imana ngo bikunde. Oya, atari Imana iri muri wewe ntushobora kuvyigira. Niyo uvyigize biba fake nyene, ntibikora. Uravyumva? Tufatira n'akarorero, nta muntu ashobora kwigira umupolitisi. Oya. Kandi ziya ministere zose zirongorwa muri leta, ministere yose bayiguha bivanye n'ico wigiye, capacity ufise. Ni igiki ushobora gukora muri ministere ya sante. Ntabwo washobora gufata umuntu w'umusivile ngo agiye gukora muri sante atareza ubuganga. No muri ibi by'Imana nico kimwe. Ntushobora kwaduka ngo mbaye umuhanuzi, iyo mpano itari muri wewe. Igishobora kubaho ushobora kuyigira ukayikoresha nabi. Uravyumva? Abantu bafise impano bakayikoresha nabi, abo barabaho. Hariho abayigurisha akavuga ngo kugira ngo usengere muteza kuma amahera, kugira ndabasenge ibitangaza bikoreke muteza gutanga ibi nibi. Uko ni ya mpano uri kurakoresha nabi. Ariko impano ziva ku Mana, impano zatanzwe n'Imana. Kandi Imana itoranya uwishatse. Nkuko nababwiye ubuhamya bwanje, sinari nkwiriye kuba uyu munsi nitwa bishop, ariko Imana yarabikoze. Ahangaha harimo ikibazo. Yego. Wenda abadukurikiye nabo bibaza. Uvuze ko Imana irakora, abahanuzi barahari, abantu bemerewe kuguhanura n'ibindi. Ariko se ntiwemera ko hari abahanuzi b'ibinyoma ubu nyine beze benshi biyita ko ari abakozi b'Imana ariko mu by'ukuri batari bo? Mu bisanzwe umuhanuzi kugira abo umuhanuzi atari uw'Imana, aba yatumbiriye umuntu atari uw'Imana. Ako kantu urakumvise? Gasubiremo. Umuhanuzi atari uw'Imana atumbera umuntu atari uw'Imana. Kubera ko ufise mpwemu w'Imana, uwo muntu akaza guhanura. None kariya kana ntiwumvise ko kavuga ibintu nkumva nanje ndavyakiriye, kuko nari mfise mpwemu w'Imana muri jewe. Ariko iyo nza kuba ari nk'umuhanuzi w'ikinyoma, yari kubivuga nkumva ndabipinze. Ariko aba bahanuzi n'ubundi mvuga, hari abahari kandi bahanurira abakristo bari mu makanisa, bari mu ishengero. Erega nashaka kubwira ko n'abakristo bari mu makanisa ni benshi batagira mpwemu w'Imana muri bo. Gukizwa iryo ni ijambo general, ariko kugira mpwemu w'Imana muri wewe, uwo ni washobora kumenya ngo uyu n'umuhanuzi w'ikinyoma cyangwa uyu n'umuhanuzi w'ukuri.
bisobanuye ngo umuntu arashobora kuba akijijwe ariko adafite mwuka wera cyane cyane. kuvuga ngo abatuburirwa benshi ni abakirisitu ariko none boja gutuburira abari hanze, batuburira abari mu rusengero kubera ko banse kurondera mpwemu w'Imana, banse kurondera Imana ngo ibane nabo, hakaza babandi bigiza rero abantu b'Imana kubabesha. Ariko icyo nshaka gushika ko no kuvuga ngo ntimugahakane impano Imana yatanze, zirahari n'abazikoresha nabi barahari, ariko n'abatuburirwa nabo nuko baba badafise mpwemu w'Imana muri bo. Ufise mpwemu w'Imana muri wewe umuhanuzi w'ikinyoma azoza gusange umubwira uti ibyo uriko uravuga sibyo. Babyumvise? No, wenda mbaza ikibazo kindi hano kijanye na uvuze ngo mpwemu y'Imana abari mu ishengero bafite mpwemu yera cyangwa se mwuka wera, ntibashobora kubeshwa, ntibashobora kubera ko barahita barabirondora, barabyumva, bamenya ko umuntu ari kubabesha, bamenya ko umuntu atari mu mwuka we, mbese ari ubutubuzi nyine. Ariko abakristo bandi badafite uwo mwuka ariko bari mu rusengero bo kubeshwa biroroha, sibyo? Ni nabo banyagwa ibyabo, nibo bagira gute nabo ngabo, ntabwo ari abapagani bari hanze, ko banyagwa benshi bari maha. Gisobanurira umuntu utabyumva cyangwa se bibaho, cyangwa se ubona hari n'uwaraye unyazwe n'iyenda, nubwo twe turi kubivuga hano, ariko harashobora kuba yaraye bimugendekeye gutyo, yabigenza ati. Ni ukuvuga ngo izo mpano zitanu uko mpejeje kuzivuga, yaba umuvugabutumwa, yaba umwarimu, yaba umuhanuzi, yaba intumwa n'umupasiteri, abo bantu bose bakagombye kuba mu nzu y'Imana. Ariko iyo batanguye kuja gukorera hanze, eri gushobora kugira niyo mpano ukavangirwa kubera ko wigeze kumva Imana ikuvugisha rimwe, ugaca uvuga ati uyu muntu nawe nanje nomubwira, kandi wumva Imana itakivuga. Ni ukuvuga ngo Imana iyo wamaze kuvamo mpwemu w'Imana, ryajwi ry'Imana ntushobora kuryumva. Yumva ryajwi ry'Imana atakiryumva, agahitamo kubesha. Turi kumwe? Kandi ikindi naco ni ukubera ko n'abakristo bacu badashaka gukura mu mwuka ngo bamenye iyo Mana, bashatse kuyibaza nayo yobabwira, kuko Imana ivugisha umuntu wese. Turi kumwe? Ariko gacu usanga ashima kuvuga ngo reka nje kwa naka ndabire, ubwo n'ubupfumu, ni nko kuraguza ngo reka mpaka ndondere naka ndabire. Ukibagira kubu twese turishikira ngo murebere fish, ubu niko babyita, ngo arebe fish yuko ihagaze. Ubwo no kuvangirwa, no kuvangirwa ko je novuga yuko Imana aho tugeze, Imana irivuganira n'umuntu wari we wese. Upfa kuba wayirondeye, upfa kuba wayihaye uwo mwanya, icyo ukeneye kumenya cyose yo kikubwira. Wa muntu afise impano, reka aze bikubwira atari wo murondeye. Je ni nabwo buhanuzi nkunda. Ndakunda umuntu amanurira ntamuzi, ntamubajije, akaza akambwira ati Imana irambwiye kunuko. Utabanje kumubwira ibyawe. Utabanje kumubwira ibyawe, canke ntabanje kuja kumwiruka inyuma ngo mbwira ico Imana ivuga. Yego, urakoze cyane. Reka uyu munsi simbaza ibibazo byinshi, ikiganiro cacu ni nkaho nifuje kumva ubwo buhamya cyane. Dusangiza ubuhamya ubwo nari mvuze watanze, uvuga ngo nkugize guhira mu nzu, abana bahira, mbese inzirasha irimo abana, ariko abana ntibasha, kandi ibintu byose bikomeza, ibindi byahiye byose byagenze gute? Ico naco novuga ngo reka iyo ntaye nayo ndayitange, ariko novuga ngo hari mu ishure ry'Imana, nka kwa kune navuze ntumugabo wanje ariko ari yigira kuri jewe. Ico gihe rero ryabaye ishure ry'Imana, hari gihe Imana igushira muri exam kugira ngo irabe kupasa, irabe kugera ahantu hateye ubwo bugatinya. Nka kwa kundi nari kwa muganga, nari gushaka kuvuga nti simpave maramara, nk'Imana nkayihakana, ariko kubera ko nagumye nemanga ngo Imana yavuze, Imana yarabikoze. Rero ubwo buhamya bundi bwa kabiri mu nsabye ngo mvuge, Imana yari kurigisha aba bantu bafise amazu. Murazi ko abantu benshi tubayeho dupanze inzu, turakodesha amazu.
rero hari ukuntu Imana yigishije umuntu yarambangishije inzu iciye mu buhamya nk'ubwo ukuntu byagenze harageze igihe ajya amashuri nyine abakozi b'Imana ducamwo nta kazi kandi twirirwa twiruka dusengera abantu tugira iki twicara mu vyumba ngo turiko turasenga mugabo bwari nk'ubuyobe kuko urumva umukozi w'Imana ntabujijwe gukora ushobora gukora kugira famille ibeho ariko ico gihe twari dukunze Imana cyane hamwe tuba mu gusenga tukibagira ibindi bintu byose tukibagira ko tuteza kurya tuteza kwambara tuteza kuriha inzu abana bateza kwiga ayo makosa abakozi b'Imana benshi barayakora ukavuga ngo jewe nzosenga ngo Imana izokwimenya izomenya aho izobicisha ariko jewe mvuga nti namakosa kuko Imana yaduhaye ubwenge byayo nayo ija mu byawe niko twitwaza ngo ko nitwaye tayeho kuvyayo ngo nayo iritaho kuvyanje ico ni igihe uba waramaramaje atakindi kintu ukora kandi ari Imana yabigutumye atari byo witumye kuko Imana yashobora kubwira ati hagarika byose unkorere hakumwe yambarira hagarika byose unkorere nukuvuga ngo uyikubwiye ngo hagarika byose ico gihe irakumenya iramenya uko baho iramenya ukuntu yanziriwa ariko jewe imbere yuko bimbarira nanje nanagiye muri ico kigare kavuga ngo kazima ndiko ndakorera Imana izondihira inzu izogira gute bashicuge twaba no munzi tazimbye kera amazu urazi ko ntiyabazimbye i Burundi naba mu nzu 200 hanyuma ukwezi kwa mbere turabura amahera kwezi kwa kabiri umva urinze ubura amahera y'inzu bisigura ko no kurya urya nabi ubayeho nabi pe sese uko no kwiduka uvisa amadeni bon turaherana ukwezi kwa mbere kwezi kwa kabiri kwezi kwa gatatu kwezi kwa kane je niba 800 noneho twinjiye mu kwezi kwa gatanu ubwo nyene inzu twaramubeshe tukamubwira ngo duhindwe imwe duha ukwezi duha amezi 2 ubesha kugira gusa iminsi yegera imbere ariko wakoze amakosa yahe yayandi yo kuvuga ngo nitaye ku vy'Imana ngo nayo izokwita ku vyanje uko niko vyabandanije wa mugabo rero atubwira ati ubaho bigeze c'est fini nyirinzu ati ku munsi wa kane nzoza kusohora ibintu byose mu nzu n'ibyanyu byose nzobita kwibarabara ndabahaye isango ya nyuma ku munsi wa kane aho umunsi wa Mungu tuja gusenga dufise ubwoba twiyumvira none ku munsi wa kane iyo miliyoni w'amarundi tuzobukura he cyo gihe yari amahera menshi turahukura he tuciyumvira gutyo kuwa mbere tuzinukira gusenga kwa kabiri turabwira Imana mugabo kubera ko Imana nayo nihora yemera ko uwayakogwa n'iso ishobora kwemereka gufuka naho wowe wakoze amakosa ariko ikaba yaguhaye icigo numva ko natwe tutasinzira ku munsi wa gatatu ku munsi wa kabiri sinzi umuntu numvise mu mutima ndongoye kuvuga nti reka ndamurondere ndamubwire ko dufise ikibazo ndamurondera ndamubwira ni jewe turafise ikibazo cyo kuriha inzu duheranya amezana ngo muheranya amahera ngahe cyane yamubwira ngo ngo hinge gato yandaje yinjira mu nzu azanzaniye ya miliyoni miliyoni y'amarundi ndakubwiye ngo ico gihe amahera ari menshi ni nko mu myaka 15 iheze hanyuma arambwira ati genda murihe ntibirirwa babasohorera ibintu ca ndafata ya mafaranga sinarinze no gushika muhira nabanje kuyirukankana kuri banki ngo nabashika no muhira ngo nibuke ko tutatetse ndayakoremo ndirukanka ndayashira kuri konti ca telefone wa muntu nyene inzu ndamubwira nti rero amafaranga twayishuye bya bintu ntuzoze kubita hanze kuko yarakunda gututuka ikintu kitatubabaza ngo nta mana mugira ngo iyo mana musenga ngo mukananirwa kuriha inzu ngo ni imana nyabaki namwe ntiya mana rero wavuze ko tutafise ntiya uno munsi yabonetse nta mafaranga twayishuye arambwira ngo musawo tugezaho wa munsi wa kane
umunsi yari yavuze yuko ari buze guta ibintu hanze mu gitondo kare umukozi w'Imana arampamagara muri ville w'umuhanuzi w'umumama arambwira ati duhurire kuri Novotel ndazi kaga kabako kuri Novotel wagakunda tuje kuri Novotel ndakubwire message yawe Imana yampaye duhurirayo angurira ikawa hama arambwira ati umukozi w'Imana ati Imana yansanze mu ijoro irambwira ngo genda ubwire umukozi wanje Yarini ngo ngira ndamucisha mu kigeragezo ngo ariko ntatinye ndi kumwe nawe ndavuga ni none ikigeragezo c'inzu tukivuyemo ha undi muntu mbona ariko aranyirukankaho ngo ndafite ideni ni ikigeragezo rero Imana igira incishemo ubunaho iyo uri mu ishure ry'Imana ubaho ufise ubwoba kuko uvuga ati rirarangiye tubona wagira hinjira irindi ubwo rero navuga nti ikigeragezo ngira ncemwo n'abana bari bugware koje abana banje ntibigera bagwara mugabe ico gene nifise ubwoba mvuga nti abana bava bagwara baje mu bitaro ata amafaranga dufise arambwira ati kandi Imana imbwiye ngo utaha unyene ngo ariko ngo ikigeragezo girucemo ngo Imana irambwiye ngo niyo yacemeye ngo ntugire ubwoba ngo iri kumwe nawe nuko renshi ndagenda ndasubira mu rugo nshitse muhira ngerageza gufata abana nkakora ko bari bakiri na bato nkakora ko numve ko bashushe kaja mu cumba nkabura ico nifata nkaguma nzunguruka inzu nabuza amahoro niyumvira hari ikigeragezo kigiye kuza gikomeye ariko Imana iri kumwe nawe umva ko iyo message itari yoroshe kabwira Imana none ngamana basi nyibira ibanga ico kigeragezo ngira ncemo n'igiki Imana iricecekera ico gihe nagira abana b'imfuvye nari ntunze mu nzu hanyuma nkaba narabaguriye amamashini ndimo nabigisha gushona kudoda byo mwita kudoda twari dufise imashini zigera nko kuri 8 zikaba ziri mu gashambre muri chambre aho nyene bigira gushona hanyuma n'icumba cabo baryamamwo n'icumba c'abana n'icumba cacu yari inzu yagutse noneho itarajyaho hantu bigira kubarira rirazigira rizigiye ntibabivuga ku mugoroba umukobwa akenera kujayo acagenda afata akabuji kuri boutique araza aramurika ashira muri ya chambre sinzi ibyo yaronderayo kakabuji ashakibagirirayo jewe rero mu kanya nko masaha yo ku mugoroba ntacitse intege ntategereje ikigeragezo chance kuza nguma mbaza Imana ariko Mana wanyu basi wonyibiri banga ku mugoroba nko mu masaha moya haza umushitsi tubana nko ku nusu kilometero arambwira ngo je numvise ngo noza kukuramutsa ngo nico gituma nari nshinga hasawa ndamutse Imana araheza ndamuherekeza mugabo ndamuherekeje hariho barza abana baca bashaka kwirukanka ngo bankurikire ndabwira ni subirayo mukora amadevoir bateza gukora homework subirayo mukora amadevoir nsubirayo ngira mfate ya grillage ndayugare kugira ngo ntibankurikire ariko numva ijwi rimbwiye ngo ntuyugare ngo bakankamire gusubabuze ntibagukurikire babana rero basubirayo baja gukora amadevoir bamwe baca bigira kuri televiziyo abandi bigira mu cumba jibe nanje naherekeje umushitsi mvuga gusa ntireka ndamuherekeze mbe ndasamara ca kigeragezo sinzi ryari kiri uhuza umutwe ngeze nk'ahantu ku metero 300 mbona telefone irasonye mfata telefone gutya mbona umubanyi neighbor wampamagaye arambwira ngo mama naka ngo inzu yawe irahiye jewe ncanumva je mvuye mu nzu inzu yanje yusha gute ituriwe n'iki kwanze nzisha gute sinzi n'ukuntu inzu isha nta kitwitse kandi uyivuyemo ndayivuyemo cana mubaza niyo nibigenze gute ni none tubafasha iki jewe numvise ko ari yiwe hiye ngo yango abana twabagashoboye kubakurayo ngo nakizinya moto twayihamagaye ngo nawe nunyaruke ubwo renza ndiruka
nashikiye rimwe na kizimyamoto shitse kuko numva mpindukiye gusa kuraba nabonye umwotsi hejuru inzu ishanye nk'imwe basutse kwa amavuta ubwo kizimyamoto irazimya ciyo nkababaze n'umvuga nti inzu vraiment tumaze amezi 5 dusengera ruwaye duhejeje kuyiriha uyu munsi twayirisheje uyu munsi irahiye mana sinigeze nibuka ko ari na cakigerageza Imana yambwiye ngiye kuko nsanga abana babakuyeyo hanyuma ababanyi nsanga bipanze hari muri quartier nziza cyane bafite urukundo nsanga bamaze kwipanga umwe aravuga ati umugabo n'umugore muze kurara hano uwundi wo hirya ati natwe turafata umubone abandi turafata abana b'abahungu abakobwa ndumva nari mfise abantu benshi mu nzu baratugabagabana twese baraturaza abaturanyi twese baraturaza ariko kubera ko twaraye tuzimye iyo nzu yaje kuheza kuzimwa nko mu masaha y'indwi y'ijoro narushe niriwe nteramiye ikigeragezo niyumvira ngo ikintu kiza kumba ko n'igiki ndushe narasinziriye muri ya nzu bampaye indaro sinigeze menya ko ntaraye iwanje mu gitondo mbyutse ndarangamiza gutya ndaraba ncambona ndi mu nzu yindi ndibaza ahantu narayiniye ariko ubwenge buragaruka ndibuka ko inzu yacu yarahiye nca ndasohoka nsohotse numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo uribuka ahantu hana ngo hariho maison de passage genda uje kuyibaza ba bantu bari mu nzu wa mugabo twari twaryamanye nta numwe nasezeye naciye nirukanja kurondera ya maison de passage iyo maison de passage baramparura amahera umuntu ariha ku munsi bamparura ku kwezi nsanga biragwa nko muri 1,500,000 1,200,000 kandi urumva ko twari mu nzu ya 200 yatunaniye kuri ariko ngeze kuri ya nzu numva ryajwi kandi rirambwiye ngo vugana amahera yose y'iyi nzu ngo hama mwimukire hano nanje nkasubizamo ryajwi nkavuga nti Imana subiramo neza sindimo ndavyumva ubu se inzu y'igihumbi miliyoni n'amajana 2 twoyiriha amahera igihumbi shigesha yari nk'idolari igihumbi sinibuka haraciye iminsi ariko ntiyari amafaranga make ni aya mafaranga ico gihe ahubwo zari nk'ibihumbi 2 by'amadolari ibihumbi 2 nuko nibuka neza ariko yari amafaranga menshi gusa icari kiriho gusa gikomeye nuko nta kuntu ushobora kunanirwa kwishura inzu y'amajana 2 hama ngo uje kuba mu nzu y'umuriyoni n'amajana 2 urumva ko biba ntibyumvikana wa muntu arambwira ati rero jewe sindabakayo ni mu mpemoti twurumva ko namwe mwagize ikibazo nanje basi nshobore kugira gute gukorera Imana kuko muri mu kibazo ni mufise aho muje abarayiduhaye kuri 600,000 toujours 600,000 yarakira amafaranga menshi kuko majana 2 twari twarayabuze ariko ijwi ry'Imana riranyemeza ngo ni muyifate wa mu mama ndamubaza nti none dushobora kwimukiramo hama tukayarondera turimo ngo nta kibazo no kuri kugenda uzana abana ngo boge bagire gute twavuyemwo nta n'impuzu twari dufise umwe wese uko yasohoka niko yagenda uko abana nta nikamba mbiri bari bambaye ko benshi babatuye mu gitanda abandi muri saro kujya umwana nyine abari mu nzu nuko ducare jewe ndavuga nti nkaguma numviriza ryajwe ariko sinshobora kubwira abantu ngo bimeze uku nuko ndagenda ndavugana na yanzu turaheza mfata mbwira umugabo mbwira abana nimuze tugende twaronsa aho tuba turabaye ubakiyumvira ngo ni nk'umuntu yadutije kuko nta n'umuntu twari kubwira ngo ni inzu twafashe kuko barazi ko ayo mahera ntayo dufise nta kintu kimwe dukora umugabo nakora nanje nta kazi nagira
nuko sinzi ukuntu byagenze muri ako kanya haza abajournaliste haje abajournaliste baratubaza ngo twumvise ibintu byabaye ngo inzu yahiye ngo nibiki ababanyi bakambwira ati numvuge ko ari Regidezo yaguturiye bace bakuriha nanje mu mutima ndavuga nti ndi umukozi w'Imana sishobora kubesha kuko twa twamaze kumenya ko ari buji wa mwana yakije iki urazi ko ibuji ahantu hari amavuta hari matera ifata ku matera imatera icitwika za mashini ubwo rero byabaye ngombwa ko mvugisha ukuri ndababwira nti oya ntabwo ari Regidezo yaduturiye ni kubera ko ubwo wenda usobanuriye abantu kubaturira ni ukugira gute kudutwika kubatwika ko aba bantu batanga umuyaga nkuba ko ari bo bakoje bagize cause yo kugira ngo dushe ciwe ndabihakana ndababwira nti ni ikintu coba cabaye mu nzu ntiturakimenya kuko ubwo ntitwari bwabimenye ariko ntabwo ari Regidezo yaduturiye kubera naho nyene inzira kwiraka twaragiye gukata umuriro kuri compteur uri kura ugikora nta kibazo compteur yagize umva si wo wahiye si wo waduturiye nuko rero twaciye twimukira muri yanzu ikintu rero caje kuntangaza muhimukira n'amafaranga avuye wa mu mama sindakubwiye ko namubajije nti turashobora kuba turahimukiye tukarondera amafaranga turi ngaha arambwira ati nta kibazo n'ukuri ibibazo mware muhuye nabyo twese twabimenye ubwo abaraduhaye aho turara ako kanya niho abajournaliste baciye baza nkabishura kuriya wa mugabo nyene inzu nawe umwe ari yavuze ko kwa kane ari buti ibintu byacu hanze nawe acaraza nawe niwe nari mfise kubwoba bwinshi ndavuga hatubwira ngo inzu tuyirihe ko inzu yarahiye amabati araturagurika ibihome birasatagurika wari umuriro mwinshi cyane wa mugabo arambwira ati rero arambaza ati mu nzu byagenze gute hari umuntu yahiriyemo urya nyirinzu ndamwira ntuya nta muntu umwe yahiriyemo twese twasohotse acarambwira ngo Imana ishimwe mu mutima nca ndavuga ngo Imana ishimwe kandi yarambwiye ko nta mana ibaho nta n'Imana tugira urumva rero byo kuvuga ngo inzu yahiye nta bindi bintu twabivuganye ko ico gihe nyene abo ba journaliste baciye bagira ikiganiro bagishira kuri televiziyo sinibuka ngo ne televiziyo ko mbirana ibintu maze igihe bagishira kuri televiziyo nka zibiri canke zitatu sinzi ko zari zihari ico gihe hanyuma abantu baca bumva yuko hari abantu bahiriye bahishije inzu kandi bakeneye ubufasha ubwo hari umuntu yavyumva ari nko mu Ruyigi mu Ruyigi n'ahantu kure cyane hari umumama wo mu Ruyigi yaciye atugurira matera ya 5x6 atugurira matera uwundi aradutelefona aturungikira frigo uwundi aradutelefona abantu bararungika ibintu bishasha baratubwira gusa ngo genda ku iduka niyi ngo twarisha ikigenda mu gifata ahantu hari impuzu genda mupima impuzu zibakwira twazirisha uwundi muntu araza aratubaza ukuntu byagenze turamusigurira aratubwira ati rero aha hantu mwarose muba muraba jewe ngo ndahabarihira amezi 6 araturihira amezi 6 muri ya maison de passage rero muri make ni wari kurambwira ati mvuga ubuhamya ukuntu Imana ikora ukuntu Imana ivuga urumva ko wa mu mama yambariye ngo mu migani ngo uraza guhura n'ikigeragezo ariko wihangana Imana iri kumwe nawe nukuvuga ngo ko bijye bigeragezo byinshi ducamo byinshi Imana iri kumwe natwe ico gihe Imana yabanye nanje kuko urumva citura ahantu heza ho kuba idukura muri stress yo kuriharuwaye mu mezi 6 nawe no mezi 6 uwamaze gusubiza ubwenge ku gihe ukamenya ati ndakora iki ni giki gikurikira urumva rero novuga ngo Imana iracavuga umugabo se we byagenze gutaho ngaho wenda urahita ukomeza ko Imana ikivuga umugabo urumva ntiyemeraga ko ibyo bintu Imana ibikora inzu irahiye yarabibonye ibyo byose birabaye yarabibonye iwe akabivuga wi oya uko ico novuga uko yagenda abona ikitangaza kimwe
akabona ikindi niko yagenda yemera abona ati bya bintu by'ukuri birahari ariko ico cinzu coco nticari kuri we kuko urumva we yaragize ubwoba buranamurenga nta n'inyishu nta n'icyo ni jewe nari sigaye ngivuga kuko nije natahura ko ari ikigeragezo c'Imana urumva rero uyu mugabo acaravuga ati reka twimukira aho hantu turimuka turahaba ayo mezi 6 muri ayo mezi 6 niko abantu batugemurira badusura bamwe bakatungira amafaranga bakaturunkira ibintu bishasha nukuvuga ngo novuga ngo muri bya bintu byari muri yanzu Imana yabidushumbuje nk'inshuro 5 ikoresha abantu tutazi batandukanye kugira ngo na wa mugabo mwe yavuga ngo iyo Mana musenga ntayo mbona nta Mana mugira gukora mwana niwe kuri hinzu amenye ko Imana ibaho uko niko twaciye muri ico kigeragezo tubona Imana rero nkunze kubwira abantu ngo Imana iravuga yego Imana irakora no muri bya bigeragezo tuba turimo Imana ibiri kumwe natwe ntabwo iduta ishobora kwemera ukabicamwo ukagira ubwoba ukababara ukiheba ariko ikaba ifise solution aho imbere rero ntaco bitwaye n'undi muntu yari kwaratwumviriza muri aka kanya sinzi ico uri kurabona kimeze nk'uwo muriro kuko uwo muriro wari uteye ubwoba sinzi ico uri kurabona imbere yawe kimeze nk'iryo deni ry'inzu twari dufise ariko nkubwiye ngo Imana ishatse kubihindura ubusa irabihindura ubusa ahubwo ikagushumbusha n'ibindi utari witeze jewe rero nabibonye mu buzima bwanje ico gituma nkunze kubibwira abandi ndabaremesha ngo ntukibaze ngo Imana yagutaye ntukabone ikigeragezo urimo ngo wimvire ngo vyarangiye reka ndangirize ku yindi ntahe ntoya uyu munsi numva nashatse kwemeza umuntu agomba ko ariko arumviriza iki kiganiro ndashaka ave muri iki kiganiro amenye ngo Imana iravuga kandi Imana irakora nayo majambo abiri gusa mpagazeho Imana iravuga Imana irakora ndaho muri Uganda kindi gihe mu Burundi hari hameze nabi hari intambara n'inyuma yaho y'iyo myaka yindi mu Burundi hari hameze nabi hari intambara zikomeye abantu babatega kwibarabara rya Bugarama abantu bahunga abantu bimeze nabi cyane jewe ndyamye mu nzu ijwi ry'Imana riraza rirambwira ngo ndagutumye gutabara Burundi kwa kundi wa mwana mutoya Imana yamuntumye ko ntiyisuzugure nanje ico gihe se nisuzuguye ndavuga ngo nimba Imana ivuze izicigiye kuntuma irambwira ngo itegure ngo ejo mu gitondo ndagutumye mu Burundi kandi ico gihe kuja mu Burundi kabisa n'ivyari byoroshe abantu barahatinya abantu baricana hari ubwicanyi buteye ubwoba ni muri vya bihe tutavuganye ni abantu benshi bazi ariko jewe ndavuga nti nimba Imana yavuganye nanje bashaka banyice n'abasirikare barapfira ku rugamba nanje nzoba mfiriye ku rugamba ndatekera ndagenda mugabo ndabwira groupe imwe hariho groupe y'abantu twakunda gusengerana kuri telefone ndababwira nti jewe ari mission ngiyemo mu Burundi muransengera mumfashe gusenga ico Imana iri bubabwire murakimbarira jewe ndahaguruka i Buganda ndafata imodoka ndagenda i Burundi aho hose Imana ntiyari bwambwire ko biza kugenda maze gushika i Bujumbura ndaharaye rimwe Imana irambwira ngo ndagutumye uzunguruka ama province yose y'u Burundi ngo intara yose ushikamo ugende ku biro vya guverineri hariho ibintu twite iwacu ngo kwa guverineri ugende uhagara imbere y'ibiro vya guverineri uhasuke amavuta ya elayo nafata icupa gutya icupa ry'amavuta ya elayo amavuta ya elayo ngira benshi barayazi nari yadukoresha mu rusengero naragenda gusa imbere ya province nkagira gutya nkavuga ngo Mana mpumanuje intara yose nimba mpagaze mu ntara imbere ya province ya Muramvya nkavuga ngo ndahumanuje intara ya Muramvya ndahagaritse ubwicanyi bwose ndahagaritse intambara ndahagaritse abahunga ndahamagaye abahunze ico gikorwa nagikora mfashe taxi naciye ngenda afata abana babiri b'abasenzi ndababwira nti hari igikorwa Imana yampaye muze tugikorana
turajana tuzunguruka izo ntara zose 17 ico gihe zari zikiri 17 tugenda dukora ico gikorwa gusa. Ikintu caje kuntangaza, izo ntara zose 17 nta muntu yigeze atubaza muvahe mukajahe. No kuri province twarahagarikaho imodoka tugasenga tugaheza tukagenda, kandi hari umutekano, kandi hari umutekano muke. Ariko abantu batubona ntihagire ukamenga Imana yabafutse amaso, ntihagire n'umwe atubona. Imana yari yantumye mu ntara 17, intuma no ku mipaka 7. Imipaka yose sohoka Uburundi. Naragenda ngashika ku mupaka nkabwira umupolisi ni mbabarire njewe nje gusenga. Ntinumva ashaka gusengera umupaka. Ngo karibu karibu karibu. Akamfata kanyinjiza nkagenda ngahagarara mu mupaka hagati. Mu mupaka no kuvuga kuri boda. Kuri boda. Ngahagarara kuri boda. Ngenda kuri boda za Tanzania nciye Makamba, ngenda kuri boda z'u Rwanda nciye aho biti Busiga, nciye aho bita mu Kayanza, aho bita ku Kanyaru. Imipaka yose ndayihonyoramo. Nagije guhonyora mu mipaka, ngenda nkora ca gikorwa cyo guca ku ma province yose nsenga. Mpejeje nditahira, mbwira Imana ntico abantu byose ndahejeje ndatasha. Ivyakurikiye sinshobora kubivuga muri ubu buhamya naco bifasha, ariko ico nariko ndashaka kuvuga, Imana iravuga kandi Imana irakora. Muri make novuga ngo ico gihe Imana yaratabaye Burundi ibicishije mu zindi nzira, ariko jewe ku bwanje ndamenya ngo ni ca gikorwa c'amasengesho twakoze. Urakoze cyane. Ndizera yuko umuntu ukurikiye ubu buhamya abashije kumva cyane kandi bubashe kumukomeza. Mu by'ukuri ni ubuhamya bwiza cyangwa se bufite icyo bufasha ku muntu utentebukiwe cyangwa se wihebye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nanabashimira cyane ku kwemera kwitaba Free Media Live n'ubundi kugira ngo twongere kuganira, gusangiza abadukurikira ubuhamya nk'abene ubwo, kubera ko hari ico bugiye bufasha. Rero sinzi mba hari ijambo rya nyuma wize cyangwa se wigiyemwo muri zose Imana igenda ikwereka udusoreza kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Okay, nobanza gushimira abantu bumvirije ubuhamya bwanje. N'ubwa mbere nabuvuze ntazi ko hari abo buzofasha, n'ubu sinzi abo buzofasha, ariko nagumye nibanda ku ijambo rivuga ngo Imana iravuga kandi Imana irakora. Hama ico nize muri ubu buzima canke muri urugendo ndimo gukorera Imana, nize ko Imana ushaka kwikuvugisha, ushaka kumva ijwi ryayo, wibanda mu gusenga. Mu gusenga iyo wiyegereza cyane Imana mu masengesho, nta muntu n'umwe Imana itovugisha. Rero nanje ico nariko ndifuriza abantu bose bariko barankurikira, ntibasuye kugira amakenga ngo nta bahanuzi bariho, ngo nta Mana ivuga. Barahari n'abazobikoresha nabi, bazo bariko batukisha Imana yabo, ariko abahanuzi barahari. Imana iravuga, Imana irakora. N'iryo jambo nahereye ko n'ubu nige numva nosozerera ko mvuga ngo Imana irahari, Imana iravuga, Imana irakora. Rero muri uyu mwaka wa 2025 nashaka guhamagarira abantu cyane mu gusenga. Umuhamagaro dufise muri iyi minsi ngaha muri Kenya, turifuza kubaka umusozi w'amasengesho. Turifuza kubaka ikibanza abantu boza barahuriramo bagasenga, kugira ngo iyo Mana itwibira amabanga. Aha hanze tugenda hari imitego myinshi, ariko iyo wegereye Imana iraguhishurira amabanga. No mu ijambo ry'Imana biravuga ngo nta kintu na kimwe kizoba nibi yakabanga basavye banje nkoresha. Nukuvuga ngo iyo tuyegereye cyane hariho byinshi tubwira, ikakubwira ati hari ikigeragezo kigira kiza, ariko nza kuba ndi kumwe nawe. Iyo ntaza kuba numvisa ku kajambo, nari kwiheba nkavuga ngo ibi bintu biko biramba ko nibiki. Rero nawe uri kuranye ntega amatwi, ntusure kwibaza ngo biko biramba ko nibiki, ngo mbega ibi bimeze gute. Egera Imana, senga,
hama ikuvugishe ikubwire uko ukwiye kwitwara muri ico kigeragezo urimo, kandi Imana irakora. Imana izokugirira neza nkuko yangiriye neza. Ubu sinkiri mu ishure, mu mashure nkayo kumva ijwi ry'Imana, ubu narahatambutse, nanje nico gituma ndiko ndatambutsa abandi. Imana yo mu ijuru rero ibahezagire. Amen. Ndashimiye cyane abari badukurikiye kugira ngo Imana ikomeze kubagirira neza kuri Africa Media Live nk'ibisanzwe. Mwari kumwe na Director Gabi, ubundi Imana ikomeze kubitaho.